Haleluya, tubanze duhe amashi menshi ku muvyeyi wacu Dadi. Jewe igihe kimwe iyi shengero nari ndayizi, kimwe gusa sinari nzi indani ko hasa nk'uko. Kunda guca ngaho kubera naba ngaho mu Ngagara. Umunsi umwe ndaja kuri randevu kuko nari mfise ingeso mbi nyinshi cane. Je nari umuntu sambana cane, naryamanye n'abantu benshi. Ikintu ca mbere gikuru nohanura nk'abamama bakoresha abakozi bo mu nzu. Je narigeze kuba muri famiye, turafise famiye yifise cane, barandera kwa Mamudogo mu Kinama, ariko muri ico gihe siniyumvira ko yoba ari nka mama wanje. Umugabo we ntibaryamana, aho kuryamana na Mamudogo yaryamana nanje. Naramukoreye ibintu vyinshi kandi ari we mugore mu rugo, nije nari mfise ijambo ryo kuvuga ibintu dufungura. Mu nyuma ndavuga ati je ibi bintu reka ndabe aho noja kuba banze nduhuke, kuko naguma mbona kenshi Mamudogo arira mw'ijoro. Yarigeze igihe kimwe kuko bari bafise umwana umwe, umwana yaravuga yarazi ubwenge. Mamudogo aramubwira ati kubera iki wowe uryamana n'umwana wanje? Umugabo amubwira ngo aho ko mpebuyu ndaheba wowe ugenda, kuko ari je nari mfise ijambo mu rugo. Namubwiye ati banza umureke, ndamubesha ati je ndihira amahera nduge ruguru. Ngiye muhira Mamudogo casanga yarabivuze muhira. Mama cavuga ati ntiwinjire mu nzu, rondera iyuja, kuko nari nakurungise uje kumufasha. Sinari nzi uko wagiye kumwiba umugabo. Muri ico gihe uwo mugabo acaratangura kunyanka kubera mvuye mu rugo iwiwe, ndatangura kubaho nabi cane. Ndavuga ati je n'abandi barakora akazi k'ikiyaya, reka nironderera ikiyaya. Ndagenda ndaronka umuntu yompa akazi mu Buterere, ndabaho mugabo bw'abumaraya sinabuheba. Aho ndi hose naguma niyumvira abagabo. N'abantu benshi bo babazi umubiri wanje, kandi ni benshi, abamama benshi bo baratuntuye kuko nabagirira ibintu bidashemeye. Umunsi umwe hariho umuntu arambwira ngo ingo duhurira hanaha. Turaca ngaho turi mu modoka, duciye ngaho imodoka icipfira ngaho, bariko barasenga. Muri ako kanya nyene guma numva izina ry'uyo Joshua. Je ntaho narinzi, ndavuga ati none ibi bintu vya Joshua binje mu mutima ni biki? Ndabura amahoro. Uyo mugabo acaravuga ati naho tujana umenye uko turyamana. Ndavuga ati we nta kibazo, ukira kumpa amahera. Je nari umuntu mvyibushe cane kandi nari umuntu nirabura neza, ariko kubw'ubuzima nagenda hinduka. Muri ako kanya imodoka arayatsa birakunda, agiye kumpa ururimi naciye mbona yatwicayemwo hagati y'abanje. Umugabo acavuga ngo none ko vyasi ko ndakwegera. Je canguma ndamubwira ati je ndabonamwo umuntu yirabura bamvye nk'uku, je sinzi impamvu. Uyo mugabo acavuga ati none ngira ni kubera turi impande y'urushengero, reka tuhave. Ndamubwira ati sawa, ni wasi imodoka twegera imbere. Turagenda, tugeze hariya kuri station kurya Kanyoni turahagarara. Turavuga ati reka rero dusubiremo kandi turabe ko bikunda. Hoho rero naciye mbona uyo yambaye impuzu zera yaka cane. Ndamubwira ati n'ubundi birase, tubigenze gute? Ashavuga ati ebana je namana nkora uburaya kandi mfise na Bibiliya, reka tubivemwo ibi bintu dukizwe. Ndashimiye Imana kuba yarakijijwe, ariko nawe yakijijwe je naratebeje cane. Muri ico gihe naciye ntwara inda y'umukongomani. Iyo mukongomani araja muhira baramubona, aca arantwara muri Kongo. Ntwaye inda muri Kongo, baca barandoga, bandoze indi mazi amezi 6. Guhera ku mezi 6 yaguma ishaka kuvayo merewe nabi cane, ndonda hamwe umukoyo wanje wari umukoyo w'amaraso. Muri ico gihe umunsi umwe ndaryama mw'ijoro, ndyamye mw'ijoro kubera baba pembeni ya Tanganyika, nguma numva ijwi Joshua Joshua. Muri ako kanya ndavuga ati jewe Mana woshikana mu Burundi ndumva ko nokizwa. Nabonye ishusho y'uwo muvyeyi wacu ahagaze ku
kiyaga atari mu mazi. Ahagaze mu kiyaga, je nicaye nyene navyutse mw'ijoro, kuko muri Kongo benshi ntibavyuka mw'ijoro. Je naravyutse ariko nabona ari umuntu yera cane yambaye impuzu zera ariko aranjana. Ndicara impande ya Tanganyika, ca mbona uyo ankozeko. Ingwara zose narifise zirabanza ziraja hasi, inda irasubira kumera neza. Amezi 9 arakwira, ndagenda kwibaruka. Ndibaruka neza, umugabo aravuga ati reka witegure ndagusubize mu Burundi, uzofuma uba mu Burundi. Nyiriko nditegura ndavuga ati reka mbanze nose umwana, ntitwokurira imodoka umwana atose. Ngiye kose umwana, casanga umwana wanje yapfuye. Naraturuye cane, ndaba nk'umuntu w'umusazi, n'ubivarize yiwe y'impuzu ndacazifise. Ariko kugeza ino saha ndumva, kuko mu byo naciyemo ko umwana wanje yoba ahari, kuko nagiye mbona ibintu byinshi vyoba vyemeza ko umwana wanje bamunyivye. Ndamubwira umugabo, bazi jewe nimwaja ku maziko mumbarire tujane. Baragerageje kumpoyahoya, sinamenya aho umwana wanje bamuhamvye. Muri ico gihe n'ubundi mw'ijoro ndyamye, kuko umwana wanje bamuhamvye mw'ijoro. Ndyamye kubera naryama kw'isima, nagumaho ndi hose nguma numva ashushe. Ca mbona uyo araje anzaniye akantu ka Bibiliya, nanje nta vy'Bibiliya narinzi. Arasanzuruye, nabona gusa handitse muri Matayo, umurongo ntawo nabonye. Haleluya. Nkaca nguma numva ibindi bintu biguma binkwega imishatsi. Umugabo je ndamusarana, ndamubwira ati je vrema ndakwinginze njana mu Burundi. Umugabo aravuga ati jewe sinzopfa ndakujanye, uzoguma ino. Campura hacaraza umumama w'umurundi, arambwira ati je ndafise inzira no kwibamwo, ntakujana nkagushikana iwanyu. Niho naciye nza, uyo mumama casanga aranzi, ca ndaza. Maze kuza ino nyene n'ubundi muhira baranyanka, kuko atakigongwe nari bwasabe. Mama caramvuma, amvumye n'ubundi camanuke n'Ubujumbura. N'ubundi nyene ya ngeso iguma inzamwo. Mugana ca ngaho nkumva ijwi Joshua, simenye ibintu vyari ivyo. Ndabaza abagenzi banje ati ngaha umuntu yoba asengesha ngaha muramuzi? Atoya twe ntawo tuzi. Rero umunsi umwe hariho umubanyi hajya, kuko ubundi ku wundi mugabo, kandi mbayeho neza kuvaho nje ngaha, mbayeho neza. Arambwira ati je ndafise ahantu koja gusengera. Ndamubaza ni hehe? Ati ni mu Gatumba. Ati tuze tugende nta kibazo. Turagenda, tugiye ndasenga nyene, kuko mbere yo kuja gusenga nanange kwa muganga kwipimisha, casanga ndagwaye umugera. Ndavuga ati je sinzi ukuntu nzoroha umugabo ngwaye n'ino ngwara. Turagenda mu Gatunguru, mu nyuma carambwira ati je ndafise ahantu baja gusenga kuwa kabiri, umugenzi yanjanye. Turaza ngaha, cambona ya shusho naguma mbona n'uyo nagumye ndamwihweza cane. Ko yasigura niko namuraba cane. Nje ngaha ndasenga, ndavuga ati Mana uko biri kose ndakwinginze, umugabo wanje naramuhishije ko ngwaye, ndakwinginze nzokirire ngaha. Kuwa kabiri w'indwi iheze naraje ngaha gusenga, mw'ijoro mu masaha 9 canguma numva yaguma ambwira ngira igifungo c'umusi wose. Ca ndabwira umugabo atejo nzozinduka kare ndakuronderera ifungu gufungura ugiye ku kazi, kuko je nzoba ndi mu mafungo. Mfunze mu gitondo ndiko ndasenga, guma numva amajambo y'uyo ndagukijije. Haleluya. Umugabo atashe ku mugoroba, ca ndamubwira ati jewe ndakwinginze nzofume nirirwa ubusa, ejo nzoje kwa muganga. Arambaza uzoba ugiye kugira iki ko nzatandura twarondeye n'umwana twamubuza. Ati je ico nzoba ngiye gukora nije ndakizi, ariko ndashimira Imana ko yankijije iyo ngwara. N'ubundi munsi turaza,
yaravuga ati ndabahaye amafaranga, ndavuga ati mana umugabo wanje akazi akora nikamubereye, ndakwinginze uze uramuha amahera aboneka mu ntoke. Umugabo wanje araza avuga ati madamu je Imana yampezagiye. Ndavuga ati vyagenze gute, kuko iyo nari namaze kuvyizera kuko yari yabitubariye. Haraho yamatahana 5 canke 4 casanga yatahanye 24,000. Haleluya. Ndamubaza ati none nabakurisha amadeni canke nivyo wakoze? Ati je nivyo nakoze. Muri ico gihe ariko aho natanguye kumenyera Bibiliya ijambo ry'Imana ico risigura, naciye mbatizwa mu ishengero ry'abakongomani, ariko ndumva yuko umubatizo nabatiza atari uwanje. Ndasaba yuko umuvyeyi wacu yonyemerera nkazobatizwa mu ishengero ryiwe, kuko nakiriye iwiwe, niwe yabaye umuganga wanje, niwe yandokoye muri byinshi, niwe yambaye hafi. Kuko yataba indoto ziwe nguma mbona je simba nkiriho, kandi simba naramenye ijambo ry'Imana ico risigura. Abumvishije intaye yanje Imana ibaheza. Amasimeza muba muheze kigwa n'ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire naho butaha.